Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Nyahazwa mukama. Yakobo yavyaye Yosefu umugabo wa Mariya nyina wa Yezu yitwa Kristo. Ngivyo ivyivuka rya Yezu Kristo uko vyagenze. Mariya nyina wiwe yari yasabwe na Yosefu, ariko imbere yuko babana yari yasamye inda kubwa mutima mweranda. Uyo mugabo we Yosefu yari umuntu w'ingingo kandi ntiyashaka kumwararaza, niko kwigisha inama yo kumuheba mu mpisho. Amaze kuvyiyumvira, intumwa y'umukama iramubonekera mu ndoto, imubwira iti: Yosefu mwene Dawudi, ntutinye kubana na Mariya umugore wawe, iyo mbanya afise yamutse kuri mutima mweranda. Azokwibaruka umwana w'umuhungu, izina uzomwita ni Yesu, kuko ari we azokiza ibicumuro igihugu ciwe. Yikanguye, Yosefu akora ico umumarayika w'umukama yari yamutegetse. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Aya majambo y'Imana n'uyu musi mukuru birimwo insiguro nini iryoshe cane yo dutuma duteramira kuri Yosefu mweranda. Muga benshi bakagira bati uyo muntu atani ijambo avuga muri Bibiliya, mumuzana gute ngo tumuhimbaze? Turamuhimbaza gose kuko tugire Kristo. Uyu muntu nahatavuze ijambo na rimwe, kuko yashaka gucira inzira uwari ijambo ry'Imana. Cyo gituma burya abantu muvuga amajambo cyane murabuza jambo w'Imana kumvikana. Abantu muvugaguzwa muregeteza ntimushobora kumva jambo w'Imana. Abo twari kumwe muri retraite muri bukingene patiri yatuzirikanishije sur le silence, ngo ni ikintu gikomeye kigize ubuzima bwacu. Aratubwira ati ngo rabe ngo n'amaraso yanyu murayumva ingene atembera mu mubiri wanyu, mugabaguma akora mu gacerere. Ati zuba rirarasa rikarengana rikigira mu gacerere, nta wumva umenga ariko irahinda umushitsi. Ibintu vyinshi vyose bigirwa mu gacerere. Ninde yakubonye uri kurakura? Mugabo uko wagenda urakura, c'était dans un silence mystérieux. Nako gacerero ka Yosefu mweranda gakuza ubwami bw'Imana, atariwe ariko arumvikana, ahubwo hariko harumvikana usanzwe ariwe ariko arakora igikorwa vy'ukuri Yezu Kristo. Mu kuzirikana Yosefu mweranda gacerere kiwe na gacerere katarimwe amajambo n'ivyo, ariko karimwe ubutumwa. Kandi wopfa mubona amajambo make arimwe ubutumwa, hakubona amajambo menshi aregeteza atacukuramwo, gihaza umutima, kikamurikira ubwenge, kigatanga indoto nziza ziri mu mugambi w'Imana, kigatumbereza neza ubuzima bw'abantu. Ivyo bintu mubizirikane gose kugira ngo binadufashe guca muri uruyogoyogo rw'isi rw'amarezo sosio n'ibiki vyinshi, umuntu yumva ati ndaza aho nshingira ikintu kirama kidapfa. Mbere uruyogoyogo, urunwa, ubwongoshwa, imyidogo, ukuregeteza n'ibintu vyinshi bikica, bigakomeretsa imitima, bigahungabanya imizirikanyi, bigasuka gapfungu, abantu bakajuragirika, abantu bikabananira gukundana, abantu bikabananira kumva umugambi w'Imana hagati yabo, bagasigara babaho nk'abantu badurumbanye, abantu tumva yuko bogira ico babitswa kirama ngo baremeshe ubuzima, bashobore kubwugururira iki kintu dukunze kuvuga cyane mu buzima bw'abantu mu maprojet, ngo durabilité, stabilité, équilibre. Je nibaza yuko uko isi iziramera umengira mu rugwamo rwinshi, uruyogoyogo, uruja n'uruza rw'ibintu vyinshi, ugasanga ubuzima buri ku murindi, gushikanaho no mu marokritema yacu tugira tuti ngo être capable de résister au stress.
gushika keldog gushika kuri level yi, kuko nitutagira aho tugarukiye bace babaragwiza kwa rojanti twese tuzoba deprime. Aba bantu bene aba Yozefu rero batwibutsa yuko urashobora gukora ibintu bihambaye mu buzima bw'abantu, ukugurira inzira Imana mu ndoto no mu migambi y'ubuzima bwawe utarinze kuba deprime, kuko vy'ukuri uzi ko ari Imana iri kwirakora muri wewe, atari kwiyahagura gusa no kugaragara ko uri umuntu ashobora gukora ibintu vyinshi, ariko atacu uri kurashitsa vy'ukuri c'umugambi w'Imana. Twari kuyazirikana mugabo hingende yabacapurire gatonya mu bintu bikenya gusa, hanyuma muraheza mubandanye aho muza kubandaniriza muzirikana muruhutse mu gisabisho cyanyu. Reka mfate bisomwa bibiri vya mbere ndabinyuranye gato. Duhere ku ca kabiri catwibukije Iburahimu. Ica mbere kitwereka Dawudi, ica gatatu nico kitweretse Yozefu kumwe na Yezu. Ariko mu kutwereka Iburahimu, igisoma agomba kutwereka ingene Iburahimu nogira ntiyaciriye inzira Imana igashika gatangura kuyaga n'isi, akahagabana igihugu, Imana ikamugira igihugu kinini, se w'ibihugu vyinshi. Dawudi nawe nyene aragamburukira Imana, aratuma haboneka ingoma, iyo ngoma yubakira ubwami bw'Imana kubera kugamburukira Imana. Bose n'ubugamburutsi. Ukwemera kwacu gutegerezwa kwama kurangwa n'ubwo bugamburutsi, kwama turondera kumenya icyo Imana ishaka tukanacihambirirako. Nivyo rero bizana impinduka, bikatugabira izina, tukaronka igihugu, kandi bikatugabira nogira nti iteka ry'abasangiye ingoma n'Imana, ariko tugire Kristo. Ibyo bintu murumva ingene biza, hajya nta kintu gishobora gutuma umuntu apfa nabi nk'igihe yumva ko adafise igihugu. Hari abantu muri no si bagoye bitwa ba apatride. Les apatrides muraza baribo, abantu batagiri sans patrie, a privatif, batagira igihugu, batagira amamo, ni nk'umuntu aranduwe mu gihugu ciwe. Nico gituma ngo ndababwire tugire Kristo. Bugingo bene wacu barandutse ahiwacu, tutumvise umuhango w'Imana muri Iburahimu ngo tuje mu ntumbero y'ukunywana no gusubiza hamwe ngo batahe. Ivyo tuvuga byose by'imigisha ku gihugu hari ibintu bitazotaha. Pati uragiye muri politike, ni ijambo ry'Imana, si politike, ni ijambo ry'Imana. Bugingo tugifise abantu bacu badashobora kumva ko bashobora gushika aho Imana yabateragiye, ikabahera izina, ikabaha ubucuti n'iyo si yabo, biva kuri bo canke biva no kubaringa. Igihe twese tudatoye inzira nziza yuko twegeranira aho Imana yadushatse, uko Imana yadushatse, hariho imigisha idataha neza iwacu, Sinzi kumubona umusabisho vya Ecclesia nuko benshi batabigaruka ko ngira ngo kuko vyahavuye biba politize. Hari igisabisho cakunda kuba kiza ngo wibuke ngo impunzi, ngo n'abatagira iwabo, ngo bashobore gutaha iwabo. Hari ico gisabisho mu uyu munsi ukivuze iwacu baca bibaza ngo ufatanije n'abari mahama canke abari he. Oya, ufatanije ubwa mbere umutima n'Imana. Ugiye wese kubwizimvo canke ziriya afise umutima uyu canke uriya, n'uwasigaye wese dutegerezwa nimba tugomba kuba b'Imana vy'ukuri gutora inzira yuko
tuba mu gihugu koko twumva ko turabana b'Imana hamwe. Ibrahimu nico yaturonkeye, nico gituma abantu bose bugira bati turafise Ibrahimu. Yezu araza akababwira ati none kubera iki mudashaka mwese guhurira hamwe mu gihugu kimwe? Ibrahimu Imana yamuhaye ibihugu vyose. Ntibizokunda yuko uzokwitwa mwene Ibrahimu, ntibizokunda yuko wohimbaza neza umunsi mukuru wa Yozefu mweranda. Yahaye igihugu Imana, aremera aranka kufatwa mu ndoto z'ivyiwe kwiwe, aremera aritanga kugira umwana w'Imana aronka igihugu. Urahiriwe nka wewe muri politike y'uyu munsi canke muri ibi vyose ufise mw'ijambo, wowe uri kurakora kugira ngo witwe umwana w'u Burundi wese ashobore gusubira kuronka igihugu, ashobore kumva ko ari iwe, ari wabo, ari ahantu Imana yatanguye kumwihishukira ikamwimenyesha mu kumwita iti urafise ahaguha izina, naguhereye izina hanaka. Ubwa kabiri hariho rero ingoma, igihugu, ingoma, intwaro. Uyu munsi tuvuga intwaro kuko ntidufise abami. Intwaro canke ingoma. Dawudi akagaragara nk'umwami, ingoma yiwe ari ingoma koko ihesha icubahiro Imana, igaheza ikitwararika koko abantu bo mu gihugu c'Imana, abantu bo mu gihugu c'Imana. Akubaka igihugu, akaboneka nk'umwami afise iyo myitwararika ibiri itigera ivana, Imana n'abantu bayo n'igihugu cayo yamushinze. Kenshi hari igihe twigira tuti Imana gusa tukibagira bene wacu. Ntuburaba uwo himbaza neza umunsi mukuru wa Yozefu. Urukundo yakunze Imana rwamutumye ahebera ubuzima bwiwe umwana w'Imana na Bikira Mariya. Dawudi rwamutumye ahebera ubuzima bwiwe abantu biwe ngo Imana inahazwe vy'ukuri mu gihugu ciwe cayo. Nico gituma tugize tuti twashize Imana imbere, nivyo kandi ni vyiza, ariko ubwo turatera intambwe yo kumva ivyo yuko bica bidusaba gutunganya neza igihugu Imana yaduhaye. Nivyo bituma ingoma n'intwaro bikomera neza. Ntibikomera kuko biba vyiyemeje ku bantu, kuko bifise intwaro n'ibindi oya, bikomera igihe bigwije iki kintu duvuga kenshi mu maproje, bigwije la qualité de vie. La qualité de vie, akanovera k'ubuzima. Umuntu wese ari mu gihugu c'Imana kumva ati ndahimbariwe kuba muri ubu buzima, akabona ubuzima bwiwe bugenda burisununura uko buke, hakabona buguma busubira inyuma. Kandi ivyo twese tugabigiramwo uruhara, kuko ingoma, intwaro idafise abanyagihugu ntiyoba intwaro. Ni nk'abanyagihugu batagira intwaro, batagira ingoma, ngo baca bacika iki? Impehesa, baca bacika ubusimbira hamwe. Igihugu, intwaro canke ingoma, hari ikindi kintu gikomeye kigira kize. Hagarara neza mwese mu cyumve. Ushobora kuba udafise igihugu, ushobora kuba utari uwo ku ngoma, kandi nabo ku ngoma murazi ko bahindagurika. Barahindagurika. Uyu munsi mushobora kuba murabo ku ngoma, ejo mukaba mutakiriho, haraje abandi. Nuko bimeze mw'isi, nibisanzwe. Ariko ivyo vyose naho wibura, naho buri umu apatride, naho utashoboye gushika ku ngoma, waranyinyanye gose ugira ngo yidoge ko bikanga, ntuzubura iki kintu kimwe gikomeye. Icara mwese mu ndaye ngo mavuga ikintu kiryoshe cyane, coroshe, kibangutse, kandi giciriwe inzira yoroshe cyane. Kuba umwana w'Imana Yesu Kristo, ibatisimu yawe kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana waravukanijwe na Yesu Kristo, kuko wemeye kwakira umugambi w'Imana nk'uko kwa Yozefu mweranda.
ushobora kuba uri umuapatride mugabo urafise la grande patrie éternelle, ngo ca gihugu ngo kitubatswe n'iminwe y'Imana, kuko niki cyo ngaha tuzogisiga ngaha mbere bakiduhambemwo. Ushobora kuba utaronse ingoma mugabo Imana yakuvukanishije ngo n'umwami w'abami Yesu Kristo, umwami yamaho ngo ingoma yiwe ntizokwigera ipfa. Erega uri umuprince, uri umuprincesse. Hage mpamwe n'abantu bavuga ngo nabaganwa. Hage mwaca ndabacokoza ntubu nimukiriho murabaganwa ngo bahomvye, uko nimukira abaganwa. Twese ubu mu mukama turabaganwa, kuko twaravukanishijwe n'ubuganwa budahinduka ngo nuko ingoma ihindutse, kuko nta ngoma iwe ihinduka, ingoma yose iri mu minwe yiwe, ingoma zose ziri mu minwe yiwe. Dusabe kugira ngo uyu munsi mukuru Yosefu Mweranda adusabire kumwe na Bikira Mariya, badusabire kutigera dutakaza iryo teka rikomeye ryo kuba abana b'Imana, kuko mu kuba umwana w'Imana ivyo vyose bindi vy'igihugu ingoma birimwo. Ese uzura bigendera ukumva yuko bikuvyibuhije kandi biguhagije, ivyo bindi uguharanira igihugu ciza, ukurondera ingoma, tugire Kristo, ukabirondera ufise umutima w'umwana w'Imana. Kuko ngaha hongire nsozerere, umunsi twaserutse imbere y'Imana, Imana izokubaza iti wari mu gihugu c'Abanyamerika, c'Abarusiya, c'Abarundi, izokubaza iti mbega warabaye ministre, warabaye president, warabaye iki? Izokubaza iti ivyo vyose wabibayemwo gute umwana w'Imana? Wabibayemwo gute umwana w'Imana? Niyo identite imwe tujabukana ikaduherekeza imbere y'Imana. Mwami mukayanganamwo ubwiza bw'umwana w'Imana Yesu Kristo, ngo mwakire umugambi w'Imana namwe mu mihamagaro itandukanye Imana yabahaye. Mwame mumva yuko imbere yanyu Imana ibafitiye umugambi, ubuhirwe budahera. Amen.